Uje live sasa. Makuru yanyu mumeze gute meze neza? Shatse kuja live gatwenda bavugisha abantu banje ndazi ko muri benshi. Munikunda munipenda na mimi nabapenda. Ndi mwenyewe banza mu ndabe ntugire ngo wundi. Ndi mwenyewe. Aha rero muri Finland turi muri summer time. Ikito batangaza nko mu Burundi ubu turahuza amasaha ko turi mu ijoro saa 1:50. Isaha imwe ni minota 50 y'ijoro. Turahuza amasaha no mu Burundi. Mugabo aho turi twebwe ubu harabona kandi mu Burundi razi nk'ubwo amaze gukwibiye. Nivyo. Kwanza ufunga kidogo. Just. Turi saa 1:58. Ariko mu Burundi muri saa 12:58. Cyumvikana ko hariho itandukaniro ritoya y'amasaha. Ngo ndabaganirize gatoya gusa gato cyane singomba kumara umwanya munini. Wewe wata ujinga ya. Gatoya cyane singomba ko. Naongea na mtu mwingine huko. Singomba kumara umwanya munini. Mwaje kandi bavugisha abantu banje ndabona 10 online. Turahuza amasaha ariko ahantu kuka neno itagute nahantu ho gufatira akayaga canke nka nimbara witaka beach sinzi kono ya beach niyo kumazi nanje ndimo yongo ni muri twa space vere usanga abantu bahuriramo bakanwa agafanta abandi bakanwa ico banywa ntumbaze bakaganira nkubo nanje niho ndi asha ndabonye umwirabure kuva nabaho nguriya umwirabure kwe umwirabure haro niho nicaye ndashaka tuganire n'abantu banje kandi ndishura commentaire uyu munsi mugonza ndishura mvuga sinishura ntavuga uwa mbere umusaza ndagukeneye ndakeneye inomero yawe ya WhatsApp. Nimero yanje ya WhatsApp ni please 358 46 58 38 guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314 duha agafana nibyo kunda ndiko ndanywa kantu zenye kinjabuka ntanubwo je nk'inzoga buriya ninywera tuno tuntu harero ntumugire ngo nize ndani ni ndafata akayaga bukewe ubwo ngo bamena ganira n'abantu banje buhoro nimero yanje wayumvise ni guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314 ngo komera nawe Jean Bosco Manirambona merci beaucoup duhe agafanta nakwishiye wewe genda uramutse Daniel ngenda mutse Daniel ndi kandi Daniel ari wewe ari jewe ubundi yabishingo dore bindi nabyo mana yanje okay sava umuntu ndikiambie ngo arayampa ndabona Lecho comment ça va Lecho yes nubonye tavye nawe nyine namubonye icyo agomba kumbarira comment ça va Lecho how are you Lecho are you fine nakubonye urahari with the glory blessed to you hanyuma ça va bien nakubonye la chérie ça va bien Terimbere umusaza merci beaucoup ndayiragije Dieudonné
kume nabirabure bariyo ryoherwa mugisha merci beaucoup bariyo vraiment mugo si beshi mugabo aha turi abirabure bariho mugo si beshi urabona nk'ibyo se imbere yanjye nibizungu hano gutya ariko abirabure bariho si beshi gusa bariho bariho okay ndagaruka turiko tukubona na gogo my beloved Gloria inkumi yanje nkunda cyane umukobwa wanje Gloria I love you Gloria I love you Gloria my daughter are you watching me okay biraboneka kuborewe nyene gusa ijya ingezabo ingezabo bazungu zo zizokwikiza wowe ninaheza iyi live nzoba ndakubrotse ntuzongera kumbona andika ibyo ushaka byose kwanza no kubloka mukanya uno witwa nde mukanya wewe bakabisa ntuzongera kumbona iyi ni commentaire ya nyuma wanditse no kuri kurubuga rwanje ngo indya zabo bazungu kubisanzwe ku rubuga urubuga nyine ngaha kuri page ni nko mu rugo rw'umuntu iyo ugiye gutukana muri commentaire bisigura ko winjiye mu rugo rw'umuntu kumutuka wewe uvuze ngo biraboneka ko mborewe ndagututse naborewe jesi sinywa ibiboreza jesi nk'ibiboreza vraiment sinywa inzoga mbatana ibyo waruzi inywa vin kandi itarimo ntuzi alcool sinzi ibindi ushaka kuvuga jesi mborewe n'ukuri inywa umuvinyu kandi utarimo alcool sinzi icyo ushatse kuvuga rero komera gusa wenda kubloka mu kanya n'ukuri reka ndabindi commentaire imwe gusa urumva je umuntu anditse commentaire yo kuntuka ntabwo bandika ari benshi mugo uwihenza akayandika cina mu bloka kuko urumva ntuburi inshuti yanje nta n'impamvu yuko bakuri page yanje utanyemera tutaganira tutumvikana cina ku block umusaza nakunda cyane umusaza nomero yawe ya WhatsApp nayivuze komera duhe agafanta subiye mu commentaire abo ni bankabiyago of course ni bankabiyago yes I'm watching you daddy love you too thank you Gloria I love you too my daughter Rapikundira mutama merci Eveline Fifi Shelly Chakira muzungu ibi bintu wapi muri commentaire navyandika urakaje ibiharagi muri commentaire navyandika nzogukubita wewe iyo vyandika inbox duha agafanta genda umuramutse Daniel just be patient kumpe nabirabure bariyo inayisomye ariko commentaire genda umuramutse Daniel kubona na gogo duhe agafanta ndaza ndishura commentaire andika ndaza ndishura commentaire mu makanya reka ndabe commentaire neza ngize guca ngize guca muri commentaire neza we nakwishuye komera umusaza ukeneye nimero namwishuye do agafanta nakwishuye genda umumuramo
duhe fanta. Urabizi ko we nokwima wangu, we muntu wangu, we sinokwima n'ukuri nutuma nima abandi, we uri umukobwa wanje sinokwima. Tumaze ikiganiro uce ugira bya bindi hariya inbox turabiraba kwa amugabo buri yije usa ubose obora fanta he. Mugo turavugana tera imbere umusaza. Merci. Ndikunda bakomantere nazo marazi shasha. Komera Mutama Daniel Zambi turakurikirana kabisa, mukomere cyane. Merci Freddy Irakoze. Freddy Irakoze, merci beaucoup. Urakoze cyane. Tuba twishimye sha tukubonye uryohewe, uradutabariza Mutama. Navuga ni ingabire yanje ntivyoroshe. Yes. Ni ingabire yanje, ivyo nkora ndabikora ndabikunze. Ya niyo nico kintu navuga cyo gisumba ibindi. Nanje ndishima kubabona, ndishima kubatabariza, kandi ndishima no gutanga intahe zanyu iyo mutahuye n'ibibazo. Ubu ndazi n'umwe muri bamwe bari muri ca gihugu ca Saudi Arabia. Kanabereka ahantu ndi hose ndahazunguruke. Komera Mutama w'amateka Daniel, merci papa Mutama, papa Holy Elikos, merci beaucoup. Urakoze cyane yego Mutama, God bless you too. Twatwishimye none biramuraba. Ngira cyase kwishumwe avuga ngo na izene ariko yanabeshe n'ukuri. Niko gusa igihe nyine sanga umuntu afite morale bivanye n'ibihe arimo, mugabo ntabwo yibeshe. Muramutama vyiza kuca amafaranga kuri statut ya WhatsApp. Nyiza ntabyo nzi, nta muntu nzi aca amafaranga kuri statut ya WhatsApp mu byukuri, ntabyo nomenya pe. Nimba ugomba kona kwigisha. None ntukumbuye i Burundi? Ndahakumbuye mugabo mperukayo ntabwo ndakumbuye cyane kubera ko mperukayo gusa sinabivuze bivanye n'impamvu, mugabo mperukayo ndahakumbuye si cyane gose. Nta makuru yagwasa ko yahoze. Ujya niba mwita Gwasa utavuze Lieutenant General Agatogwasa uvuga Honorable Agatogwasa. Ntamwita Gwasa ni nka wewe canke n'undi muntu aho bumusuzuguye kubisanzwe. Amakuru yiwe ni uyu munsi nayatanze. I miss my country, of course. Yes, I'm watching you, Daddy. Love you too. I love you, Gogo.
aha rero muri commentaire barabonye umukobwa wanje bazashaza baramwandikira attention aracari umwana afise imyaka 9 nimuze mumwandikire ça va bien follow me. Let's tell everyone here follow you. Ashaka ngo mumukurikire uyitwa toujours irankunda. Toujours irankunda. Ngo ashaka mu following ni mumukurikire vraiment. Ni wihe amahoro sha bakureke wirira kayaga kuko uno munsi waruhutse. Ariko nafashije nabanje gufasha abantu nkabata hariko ibiganiro bingahe nakoze mfasha abantu bacu nongera mfasha abandi inbox sibo nafashije mugabo nashenduhuka nyene gato amahoro nonda yiha kuko utihaye amahoro wavo ugwara ibibazo utabigwaye naho bikakugira nabi kandi ufise amahoro utayihaye none ubwo buzima bwo bari bwahehe umwanya n'umwanya ndagukurikirana ijana kwijana Jojo Patrice Ndikumana merci toujours nawe merci Eveline Fifi wewe kabisa nawe nakomeye cyane hanyuma ndashobora kwadinga abakeneye kuvuga muri bande andika muri commentaire tuje nkeneye kuvuga ndagushiye ko ngaha uboneke muri screen nawe uvuge reka mpere kuri ana abona ari commentaire nazane okay Frederic Nyandwi yavuze ngo umunsi umwe igisuma cinjiye mu nzu iwanje nanje nari nicaye muri saro ndumwe ndiko ndaba televiziyo hanyuma kubera ko cari kiborewe ibiyayura mutwe kiza guterura ya televiziyo ndiko ndayiraba cyo kibaza cyo kibaza ko nsinziriye naco arico gisinziriye uyo nawe akubwiye ko uborewe usanga ahubwo ariwe aborewe Frederic Nyandwi genda mu following no kuri murumva iyi message y'ubwenge avuze ngo umunsi umwe yari muri saro ariko araraba televiziyo igisuma kiraza kiza guterura televiziyo ariko araraba cibaza ko yasinziriye kandi arico gisinziriye ati rero n'uwo muntu yanditse iyo message usanga ari we yaborewe uko niko kuri abyanditse kubera mu yanditse haruguru ngo kubera nje live ndiko baganiriza ngo naborewe ya jese kubusanzwe sinywa inzoga ivyo munavyumve je nywa ifanta canke nkanywa vin itarimo alcool sinigira mu inzoga hari abantu babonye vin bibaza ngo irimo ntuze ntabiri mu kabisa ni fanta canke umuvinyo utambiye jewe ndashaka urashaka igine commentaire ya kabiri mugo sinakumenye nanje narinda bishaka ariko ahantu ndi nta libre mfise ariko ndi kumwe nawe merci Eveline Fifi merci beaucoup Eveline Fifi merci cyane urabishaka mugaba ahantu uri ntibikunda rero ahantu uri bidakunda ikini kugitahura kuko nyene niko bimeze ubuzima ibintu nivyo baneza byose ushobora gusanga hari ibintu bimeze neza bimwe ibindi ugasanga ntibimeze neza rero kuba ubishaka mugabo bidakunda ntibisigura yuko
umunsi umwe bitazokunda nawe ivyo ushaka ukabishikako. Ushobora kuba uri ahantu nyene, reka dufate nk'abari muri Arabia Saudite kuko ndazi mugo ntavyo wavuze, mugo reka mfate nk'akarorero. Uri muri Arabia Saudite ntuba ufise freedom, umwidegemvyo mu Kirundi. Mugabo inyuma y'imyaka 2 canke wiyongeje niyo banine, uragenda ukagira freedom bimwe utariye muri Saudiya, wa munezero utagize kubera ko wemeye gutubika abavubi ugacugira. Hari abantu usanga biyibagira bataha bagera mu Burundi bakibagira iyo bavuye. Ndavuga nk'abigeme baca baheba babandi bagoranwe, sinida kubivuga uyu munsi muri live naba nabivuze. Aho kantu mutoze muragakosora kubera ko burya iyo twavuye niho hakomeye gusumba aho turi. Hama kunezegwa naho uranezegwa nyene bivanye n'ibihogezemwo kuko nibwo buzima. Wanashaka niyo utonezegwa urashobora gupfa ukabisiga ku isi. Rero ahuri nimba hatagufavoriza muri uyu mwanya mugabo bizokunda fendofe. Merci nuko. Uwo ni Everine Fifi. Hanyuma ni Wirambire Mutama warahezagiwe. Shana warahezagiwe niyo nkuru Sandrine. Merci beaucoup. Everine Fifi kandi tikomera Mutama. Merci nanje ndashimye kandi. Ucu ntahura turi hantu nyine muri hantu ndabizi vraiment nace ndabibona nabivuze bwana shaka kuko ncamana ko atahandi muri naho nyine. Ewe muvukanyi ukishinga ivyo bavuga sha uzocoka. Oya sino kwishinga ivyo bavuga kubera wanashaka yo manavyishinga no kuvugira umuntu yahuye n'ivyago muri Arabia mba narabihevye mugabo never give up, sinzigera ndambigwa ko Fifi kandi. Okay Mutama, hari gihe tuzovugana dufise umwanya, komera Mutama. Merci. Niwihe nukuri ukora akazi kenshi cyane. Ubu ni Kijos Pascal. Ndakora kandi nzoguma nkora. Ibintu nkora no muhamagaro ntawabintumye nshatse no bireka mugabo sinzopfa ndabiretse. Igihe nzoba nakihari byibuze abo mfasha bazibuka ati oh Daniel, batuza bagenda kuri YouTube barabe Daniel Mugisha ati uyu muntu yarigeze kubaho yakora ibi. Ubundi nivyo dukorera nta bindi. Uvuze ngo abantu bagushimire ninde yo gushimira? Ushobora gufasha abantu 10 hagashima 2. Na Yesu yarakirije abantu, Yesu yarakirije abantu, hanyuma muribuka ko haje gushima umwe n'ikimanyu mu bantu yakijije, haje gushima umwe. Byumvikana yuko je ndashobora guhera kuri gufasha umuntu ari mu bibazo, nkamufasha bamwirukanye muri kontra canke afise ibibazo tukamukurayo tukamufasha akavayo akagira naho ataha akagera mu Burundi, nkabibwirwa n'abandi ko yagezeyo kandi n'ukuri ntibinsitaza kuko binsitaje sinosubira kubikora kuko bimaze gushika kuri beshi. Rero nama ndavyihanganira kubera ndazi abantu nyene biragoye. Wirambire Mutama. Merci. Dushime Ladus ntibarorose kwandika wewe Ladus ndakwibuka vraiment mahora wandika la fois passé mu warahevye. Mutama nanje ndi online ndakubona 525 ndi Kenya. Nitwa Keve Odi Tuyoga. Yitwa Keve. Merci. Ariko ayo mazina mwitwa nyene zamuyashira no kuri Facebook nibyo byiza. Urakoze Edi. Urakoze Tuyoga. Jewe nakwandikiye WhatsApp ntiwanyishuye. Igituma nta kwishuye urabona ko mu byukuri ntari hariya muri ca kibanza nkunda ko bakiriramwo. Mu busanzwe mfite telefone zibiri. Haro telefone nyene mbafise umwanya munini igijanye nabigenda bafasha, hakaba niyi tuko turavuganira ko iyi telefone nyene mugabo iyi yoyo sindayitanga kenshi kubera ko iyo nahemye nkuko mubibona niyo mba ndiko ndakoresha.
rero kubona nta kwishuye umbabarire ndasabye imbabazi no kuri ngaha kuri live mugabo iyo nta kwishuye ndazi si wowe wenyene urasubira ukandika bwa butumwa kandi ukaburungika ibitakunze uyu munsi bizokunda ejo nimba nta kwishuye nzokwishura ejo umbabarire rero nta kibazo dada o brother nuku jewe nakwane okay nukuruhuka birakenewe uzoshimirwa n'Imana ntiwizera abana b'abantu malipo kwa Mungu merci indisho canke agashimwe n'akimana kabisubivuze neza uyo muntu akubajije akavuga mwizina uyo muntu akubajije akuvuga mwizina akaba mwizina ujya mwubahwa uti kera abavyeyi mu gutanga indero mu bana bababwira ko kizira kuvuga mwizina umuntu agusumba uti bakoresha ijambo umwubahwa urakoze cyane iyi komantere wanditse nawe sinamublotse namuretse ndazi yayisomye canke ndanayisomye nimba atazi gusoma aravyumvise mugabo arabizi kuko ntiyari kwandika atazi gusoma ego hanyuma hello Daniel ndi muri Kenya turi kumwe merci uwo ni Frederic Nyandwi avuze ku bijanye n'uyo muntu yabajije akavuga mu izina ujya mwubahwa utikera yambajije ku bijanye na Kizigenza nyakubahwa amuvuga mu izina none uwaravuze ati kera mu gutanga indero bababwira ko kizira kuvuga mu izina umuntu agusumba nyene bijya ajya n'amarangamutima canke ntibigaragaza indero nkeya afise kuko iyo abadafise indero nkeya ntiyari kwandika bye bintu mu by'ukuri rero kandi nawe turamubabariye azi yikosore mu nyuma ntazabisubire ego hanyuma Hero Daniel ndi Kenya Kabura Fredina turi kumwe nanje ndi kumwe namwe muri Kenya muri East Africa ucu ntahura turi kuri umuntu ushaka tuvuge mu Kirundi Everine Fifi ushaka tuvuge mu Kirundi bandanya gutagata imyaka inyankamugayo ngo bandanya gutagata mugenzi ubu ni nyankamugayo ngo hanyuma ku isi ko rishiza wigendere nuko bimeze ibyo ndababwiye yuko hariho ibintu ndeka mpagarika ndiho nishura cyane kuri commentaire nabonye kuri bijya mfasha abarundikazi bari muri Arabia Saudite baba bahuye n'ivyago byo kureka guhembwa gukubitwa gufatwa ku nguvu kwimwa ibifungurwa n'ibindi byo guhohoterwa kureka kujanwa kwa muganga bijye bintu bitwara umwanya munini mugabo iyo ubikora ubikunze ubuzi yuko ivyo uri kurakora bizogaruka ibi ndazi neza ni live nkoze ntizova ngaha niyo ntazoba nkiriho ntihazobura uzovuga ati hari ikintu Daniel yigeze gukora kinyongera iminsi yo kubaho ejo namye nsoma kuri kuwitwa hajya ni Akimana Consolate ndima ntihenze kizina rya mbere sinzi Consolate yarakoze post arampostinga hanyuma acavuga ko ndi umuvyeyi wabagowe muri Arabia Saudite jewe narasomye commentaire zirenga 100 ejo nafasha akanya nk'iminota mikeya ndasoma commentaire je narumiwe n'ukuri narumiwe vraiment wanashaka niwe woba president w'u Burundi a post in the post
nta komantere ijana zoza zimusempatiza yobona, nta komantere kandi kuri apana no ku rubuga rwanje, urubuga rw'undi muntu. Urumva bije n'ibintu bitanga inguvu byerekana yuko ivyo ukora nubwo utobona ko ari ibintu bikomeye canke ukabifata nk'ibisanzwe, abo ubifasha bobo baba babihaye agaciro. Byoroshe bintera intege nkumva umenga no komeza kubikora nubwo biba bigoye, nkashishikara gukora vya vyiza bimwe bifasha babandi bariko bari mu vyago bakabona kubaho neza, hanyuma kumbore nimba ari ibibazo bafise bigahera, bakongerwa iminsi yo kubaho kuko byose birashoboka. Hariho umubikira yahora twigisha, ndibaho yigeze kuvuga ijambo rikomeye cyane, yavuze ngo se ngo Imana ngo yozomfasha ngo hakazobaho ngo umuntu umwe gusa ngo nakijije ngo umuntu yabayeho ku bwanje. Yari umubikira w'umwarimu yigisha segonderi akongera agakora akazi k'ubuvuzi. Urumva ntibyari byoroshe, yakora ubuzi bubiri, atari kwa muganga mu by'ubuvuzi yaba ari ku ishuri kwigisha. Yero yigeze kuvuga akantu nk'ako nca ndakabika ati Imana yozompa byibuze akazoba umuntu umwe yabayeho ku bwanje. Ako naga principe nanje nabonye umenga no genderako, ntiwokiza abantu benshi, hariho n'abagushimira n'abakugaya, kandi nanje sinera ushobora gusanga ari umuntu agiriye nabi, mugabo urashobora gushira kuri balance ku munzane. Burya iyo ivyiza bisumvye ibibi bisigura yuko uba uri umuntu mwiza, kuko turi abantu nyine twese turi mu isi dushobora guhura n'ibibazo birumvikana, mugabo muko guhura n'ibibazo iyo ugiye ukora ibyiza byinshi bikadomina ibibi uca usanga wabaye umuntu mwiza. So ntawo kwishima rero n'abantu babubakira ivyibutso barapfuye batakiriho. Yaba abantu biyubakira ivyibutso ubusanga abaperezida bibakira amamonima niki bakiriho. Rero umuntu avugwa neza atakiriho, ivyo turabizi. Iyo ugiri ubuntu ukabona umuntu akuvuze neza ukiriho, it's amazing. Ego nuko rero reka ngarukirize ngaha, reka nsome komantere za nyuma nsezera. Nibihe amahoro sha bakureke wirira akayaga kuko uno munsi waruhutse. Nukuri murabizi, reka nabwize ukuri, Monday to Sunday mbandiko ndagira ibiraho nukuri murabizi. Reka ndabereka ibyo ngaha mu abantu mwe, ibyo mu bazungusi ntibyoroshe. Monday to Sunday mbandiko ndafashanya na mwebwe. Monday to Sunday kandi nzobishishikara. Bandanya gutagata inayisomye ushaka si vya bose kugira umutima nk'uyo. Ndabizi nanje, ntuzuhemuke umugabo aguma kwijambo iminsi yose, naho nzoba ndumwe ni wewe Mugisha, nakupenda sana. Jojo Patrice Ndikumana, merci. Ivyo uvuga byose ndabizi, ndabiteze amatwi. mubo usozera canke usezera, nanje ntunyibagire. Mugisha Pascaline mazina. Mugisha blessed. Frederic umunsi umwe igisuma. Nayisomye follow me, nayisomye. My God, zance
message zambaye nyinshi. Ineza ntihera kandi ntibora, wewe kora umuhamagaro wawe, ibisigaye Imana nizo guhemba. Uvuze neza. Nshorera none jendi nabi aha. Nshorera nanje jendi nabi ahabuja. Uwo ni Alance Kado hejuru ya Everine. No gucorera mu byukuri ndi live. Daniel Mugisha, no matter, we just to do it our best friend. Daniel Mugisha, no matter, we just do it our friend. Urakoze. During this broadcast, you can support my page by sending stars, not status, stars, and a digital gift that you help. Even via Facebook yangiriye just jana bigize jewe, I don't need any support anymore. Just only the support I need from you, only to play for me. Pray God. Uyo muntu akubajije akavuga mu izina ujya mwubahwa utikera inayisomye. Okay. Nuko rero nukuri niwumve uni Marie Rose. Nukuri niwumve turagukundira ukwitanga kwawe ijana kwijana. Merci Rose. Reka nabwire ikintu kimwe rero. Komera mutama wirambire, ariko nukuza uraraba ufasha n'abandi bashike ku ndoto zabo. Aho hantu uri ni heza. Ndagerageza mana. Nk'ubu dufate mu byukuri kugeza umuntu ngaha ndi mu Burayi biragoye, ndakurahiye, ariko hariho nka za Dubai. Ndi umwe mu bantu bapostinga ku rubuga rwabo atanubwo babafise, bakashinga n'intahe yuko mfasha umuntu agushika Dubai. Ndafise abantu benshi maze gushika Dubai, ndamaze kubipostinga ngaha ku rubuga rwanje iyi page, kandi n'umunsi wakoze posting wanashaka n'ubu umuntu agomba kuja Dubai akaba afise amadolari 1200. Anyandikire kuri WhatsApp. Nukuri abariko baragenda ubu muri minsi visa zaratevye, bihangane kandi hariko hasohoka visa zike. Ndabarangira agence bajana si yiwanje, mugabo ni agence nizeye ikabafasha muri $2200 bakaronka kontra y'akazi y'imyaka 2, bakaronka akazi abakora ko ku cleaner, ubusiti, kubaka, bakaronka kontra y'imyaka 2, bagahembwa $360 gushika ku $400 ku kwezi. Hanyuma bakaroswa aho kuba bakezeyo, bakaroswa inzu, bakaroswa gaze, bakigurira ibyo kurya. Abagezeyo barashima n'ukuri. Nama postinze visa zabagiye, si vya bintu byo kubesha. Ibintu byubatse Daniel Mugisha harimo kuvuga ukuri. Soft only sishoboye byose, mugo nshoboye bikeya. Nejo naraberetse ikintu bita pop. Mugabo winjirira kwijya link nabahaye. Winjiriye ko uri ngaho mu Burundi waguza amayinite y'ibihumbi 10 y'ukwezi kose, ntashobora guhera udaciye ibihumbi 150. Manuka hepfo urabe link nabashiriye ko ejo, canke urabe consolate abibigisha kuri Facebook. Wewe ufata umwanya ukora ivyo bagutegeka, winjiza amafaranga ku bihumbi 10 byawe baguze by'ukwezi kose canke 200. Uzinjiza 50,000 atamutaye watanze. Narabiberetse ejo ngaha abatangiye kubikora ubu bariko baranshimira, kandi nganzo baha video bavuga ati nukuri narinjije amafaranga atakintu na kimwe ntanze. Apana mwe bavuga ngo zana mutahe, ngo zana 2, ngo zana 3. Biriya sivyo. Je narumiwe na jewe bwa mbere nabipinze, mugo nyuma nabonye ko ari byo ndatangara. Rero ivyo nshoboye byose ndabikora, kuko nanje ntimumbone gucya sindi umuntu wahatari, ndi umuntu simple nabayabaye. Mugo ndagerageza kubana namwe muri bikeya nshoboye.
so nuko rero bantu banje reka ndabasezere sibyo kanda barabe neza ndabasezere ndababona reka ndabasezere Mutabazi uraho ubu ni Misirima Itangishaka Pierre Claver ngo Mutabazi uraho ego ndaho nari ngukumbuye oya urabeshe Musirima wewe ntiwari unkumbuye uko mutu wangu eje twaravuganye muko nivyo da twaravuganye eje merci anyway komera mutama wirambire ariko nukuri uraraba ufashe nabandi ibi narabikoze ngaha haragoye mugabo Dubai navuze ko ndabikora jewe numva ndyohewe nukuntu utuganiriza neza Bo ibi ni ibintu by'indemanwa hariho ibintu ndashaka gushobora nko gutukana ntavyonzi mugabo kandi jewe sinzi ko munabizi hariho abantu bavuga ngo ndarengera kubijanye na politike je nta politike sindi umunyepolitike mugabo ndi umuntu akunda ukuri urumva nk'uburenganije umuntu uri mu bya politike nanje sinshobora kwihangana ngo nuko ngo ari politike ngo nce numa urumva kubera wa mutima mfise kutihanganira umuntu arengana ndabona ko ndavuga ati warenganije umuntu urumva nk'umunyepolitike ukoze ibyo bintu abana ko bagiye muri côté opposition mugabo ntuburiyo kubisanzwe so rero nuko turemye Jesse nkunda akarenganyo oya sinkunda akarenganyo sinkunda umuntu arenganya uwundi kandi rero ubu turi bijya ntimugire ngo turi amasaha amwe turi saa 2 y'ijoro n'iminota 33 ariko mugabo twebwe haracabona nibaza ko mubibona abantu baracarengana saa 2 y'ijoro n'iminota 33 abantu baracarengana abana bariko barakina ngo abariya uriya n'umwana ariko arakina abantu bariko bararengana n'amaguru ya nuko reka nshime ko mwashoboye kubana na Daniel Mugisha komera mutama wirambira ariko nukuza uraraba ufasha n'abandi inayisomye jewe numva ndyohewe inayisomye there is no new comment mwakoze rero ndabashimire byo mwibahariko no kuri ndabashimiye cyane ko mushoboye kwandika commentaire gutanga ibitekerezo byanyu kuri urubuga rwanje amushuba ko ari abantu bakeya bashobora gukora aka live bagaca bakibwa n'abantu neza nkuko ntibabateke jewe rero ndashima gose ko mutantutse ko mwashimye wabonye aho nicaye naha ntahandi shimye ko mwanditse commentaire nziza ikiboshe mwisi kiba kiboshe no mwijuru ejo nanditse inkuru kuvugishwa n'Imana mwarayibonye ngaho none ko ari ku murango ego oya si ku murango twebwe ugomba nk'umukanya bugomba bwire ku busanzwe amasaha aragiye mugabo nk'ubu kubera turi muri sama tutari mu gihe cyane eje buza kwira butevye niyo mpamvu mubona bwatevye kwira mugabo amasaha yo turayahuze ariko hariho n'igihe rero tugera nk'aya masaha dufate iyo turi mu gihe cyane eje tukagira aya masaha bwamaze kwira burundu mugabo nk'ubu murabona ko butarira kubera ko turi mu gihe cya sama n'igihe cya yego nuko
mu gihe ca snow hagira saa 10 z'umugoroba canke saa 9 buba bwije biba bitandukanye gose. Reka rero ndabareke kandi ndabashimire ko mwashoboye kubana nanje. Ndiko ndabasamaza mubona abantu barengana nta kundi vyogenda. Mwabonye imodoka y'igipolisi mu Burundi, ubonye imodoka y'igipolisi uhakwa kugira ko bya bintu ntewe ndavuga. Mugabo ngaho ubonye igipolisi uca wumva ugize umutima mwiza wumva ko nuwo kurenganya buro nkuko kuvugira uribasha. Ndahabatuye mu Burayi muzohagire n'ukuri Mana yanje. Amo umuntu agira ubwoba ari mu Burundi, uri mu Burayi ubonye polisi niyo ufise ingorane uvuga kandi bereka ahantu ndi basi ukuntu hasa neza, sibyo? What is this? Okay, nanze ngo nkunu ziraheze. Aha niho ndi mu abavyeyi. Kumugiye Burayi ni heza warahe, ariko mwana ukuntu hasa koko mw'abantu nimba ari mwijuru ryo hasi hasa neza nta gacafu. Umva n'akaratura kambara ukakambara ukwezi kose nta no gucafura nta n'agacafu na gatoya, kubera yuko nyene ni Burayi nyene muravyumva namwe. Niyo mpamvu ndahabipfuriza je ivyo nkora vyose ntabwo kuba ari kubaratira sinzi kwirata, mugabo mba ndiko ndababwira ati ndabakuhaje nk'igihe vyozoshoboka mukagerageza kuhaza muze muhaze. Iyi ni bar go to mu kirimi cyo ngaha basoma go to bar go to abantu bicaye ingabariya urabona ko ari heza. So let's stop by here. Shimire abantu banje mu nkurikira. Sasa Merishor Mugisha je ndabemera muri abantu n'ukuri Mugisha je ndabemera muri abantu n'ukuri. Hari akantu vuze kinjiza atamutahe sinakumvise neza. Ako kantu nimba kagomba manuka muri commentaire no muri posta nagize ejo, canke nimba hari umuntu ankurikira yakabonye nagashira muri commentaire ucukabona akaguhe muri commentaire. Ni akantu wenjira iyo umuntu akwigisha kugira biroroshe ko winjiza amafaranga kandi atakintu na kimwe gisabwe, nta mutahe bisaba n'ukuri sindababeshe. Bikore rero winjize amafaranga utavunitse. Burya nukuri nagenda basaba abantu munkurikiye muzoze muranyizera, jewe sinshobora kuvuga ikintu ntaragenzura. Ako kantu nabanje ukateresheje jewe mugo kubera ko ntafise umwanya. Nabonye nto bitoshoboka kandi je mfise akazi kanje kanyinjiriza amahera mba ndiko ndakora, ndagahejeje umwanya ndawuhebera abantu babagore muri Arabia Saudite. Rero wewe hari n'umuntu yanyandikiye kare ngo urumva ngo jewe ngo natereshereje ngo kakantu ngo mugongo nta mahera ninjice. Ndamubaza none wewe wagiye muri groupe ko hariko link hajya baragusigura uko bigenda, none mugombe vyagusa eri kubanza gukora.
niba bakora task urazikora wowe urinjiye ukibaza ngo uciyora amafaranga ntibibaho n'ukuri ntibibaho ivyo urabanza gukora bakubwira ngo hari ahantu bita ngo ni mu gatebe ufyonda ukaguma live isaha zibiri wicaye uri nyahantu ukemeza task ukazofyonda wemeza none nk'ivyo utabishoboye wibaza ngo nuko watereshereje gusa ngo ucomeze amafaranga noneho hariho groupe bigisha injira muri groupe vraiment ni mumpera link muri commentaire muzoba mukoze so reka ndabashimire rero ndabakengurukire kandi ko mwashoboye kubana nanje bakita gute not it's not necessary just visit join by that link injira ukoresheje ijya link uzodutumire tuze birashoboka navyo mugabo navyo bisaba procedure ego okay good night too good night bakitwa gute good night yes. Thank you very much okay let's stop by here murakoze cyane ndabashimiye no kuri kwimana kandi gose hanyuma mu ntango hari wanditse commentaire atari nziza avuga kubera nje kumbure live nganira ambwira ngo nabo kandi bireke mana mubabariye kubera ko bamunyishuriye ndabona abantu ni benshi ngaha bakeneye ko twogira ibintu bita ndabaye iminota nk'ibiri gusa tuganira iminota ibiri uwa mbere urafite icyo uvuga wewe emera request uwa mbere nimba bishaka ni yemere witwa nde ariko rero umuntu yitwa Rachel yavuye ko kandi amukeneye cyane nagomba ndamushire ko ngaha umukobwa wanje abararamutsa abantu bankurikiye ngaha byari ko ubwa mbere bibaye mugo nabikora mugo simfise umukobwa umwe rero mu bahungu muri ngaha mugo ntibarakura ntimuze muzane ziwanyu simfise abakobwa aba murabona abakobwa aba kobwa 3 1 2 3 kobwa 3 murumva mfise n'abakobwa 3 mu myaka iza abakobwa 3 duca dukumbura iwacu mureke iyo linki iri hehe manuka kuri posta na postinze ejo uraza kuyibona nayipostinze mu masaha y'ijoro y'ubucagucagu nka saa 10 kulala merci everything iyo linki iri hehe irabe duca dukumbura manuka irabe vraiment manuka shareka ndabasezera no kuri Imana reka ndabasezera nakuye marinette murakoze rero ndabashimiye sivyo none mumbona ko ari Daniel Mugisha muheza gigo cyane murakoze gose ubu ni ibintu bitubusagiye muze murambabare nawe nyagirira murambuza kwinduru ngo none ngivyo bintu
ubwo busage ngo uri ku mutwe ga Daniel ngo bimeze gute? Okay, murakoze rero reka ndabasezere. Mugire ijoro ryiza. Mu Burundi muri sangape muri 246 no kuvuga mu Burundi muri saa moya na 46. So sibyo gushima nta kindi nokora. Ko mwankurikiye burya sinzi muri bakeya muri 20 barenga kandi ni kubera ko mu nkunda cyane. Okay, merci rero, merci muheza gigwe. Bye. Bye bye bye. Bye 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 yo Everine bye itangi itagatire mutama lishari bye ko wali waduhishije ibintu byiza birakubereye. Ah my god, abandi baravuga ngo urumva ngo we ngura umutama ngo none nguvize ngo dread ni kawaida nyine urumva ni rega n'umustar rego n'umutama ako si n'umutama by the way ndacyarimo sindasaza cyane ndacyari mutoya mugabo ntimumbone je ndakuze mwabantu mwe muzoze murananyitiranye n'abana bakiri young oya je ndakuze vraiment ndakuze kandi cyane basi cyane mugo ndakuze n'ukuri ndakuze bukebuke ndabaje munashaka ndamwinjiza ngo avugire ngo ngaha muri live yanje namubuze nimba mutabizi mwahomvye nta kundi. So let's stop by here. Ndahagaritse no kuri kandi ndashimiye cyane ko mwashoboye kunkurikira. I know it's no easy ubwo mwahisemo nyine kubana na Daniel Mugisha. Urumva ibi ni ibintu navuga nubura bidasanzwe. Reka nambare umupira w'imbeho kuko hariho akantu k'akabeho karo karaza nubwo atari kenshi. Hanyuma ngomba nambara agapira k'imbeho. Iyo hageze mu ijoro usanga akabeho kaje akabeho gatakaza ukuntu nyine ugasanga bimeze ukuntu nyine namwe uravyumva. Okay, murakoze rero reka nabashimiye kenshi kandi nabashimiye ariko mugo ikintu kwibagira nuko haro nasomye commentaire yuvuga ngo yambuze nukuri mu masaha 28 umbuza amasaha 4 womba barira abantu mu telefone munyandikira mukambora nuko mba ndiko nakira abantu benshi nta gwanko mfise je nifitiye urukundo kweri muzoze muramba barira nzozo ndagerageza ndabishura ngarutse mu miseze nafashe konji Mr. ibiri ya samedi dimanche byarambaje cyane ko nasanze hari umuntu yambuze kandi yarakeneye gutabazi. Nikiye kiganiro nakoze ejo umuntu yambwiye ati Daniel ndagusavye haje yitwa anamwibagiye ndagusavye basi undihire tike iva muri yari muri mu ntara za ruguru gushika muri Riyade ndamufashe kandi Imana ikamfasha ndumva nzobikore
oya reka ndabereke ntibikenewe kuko n'umuntu ofisi yasafirishije ishiramuta mu gahinga kubera ko ku kazi bamwirukanye wari mu gahinga kandi ambasade n'ukuri ntishobora kuja kumutorayo ashaka ubufasha umukuru aho hantu ari kugera muri Riyadh. Naciye ku muntu ndamubaza ko hari ukuntu umuntu yogura tike ya bisi canke gari ya moshi online hanyuma umuntu agaca muri tike agaca murungikira tike muri telefone agaca yurira akagira muri Riyadh. Imana niyamfasha ngira azovayo agatwizera Imana. Hari igihe umuntu abona ejo vraiment narakoreye amosozi ndiko ndabona nyamona amagogo nakoreye amosozi sinogenda nabivuze murambabarira. Wewe waturungitse ku bantu babagome ngo hari ibyo batwereka birangira dutaye umwanya w'ubusa. Wewe waturungitse ku bantu babagome ngo hari ibyo batwereka birangira dutaye umwanya w'ubusa. Ndindiriye inyishu yawe ushatse kuvuga bande abantu nabarungitse kugira ngo nkosore canke ndababwire bareke kubabera abagome. Nuba nshingira ubwoba. Komantere nkizi sikunda kuzibona ariko manze mutahure nshobora kurangira umuntu akwigisha ikintu canke kujana ahantu nyene bigahinduka canke abantu bagahinduka. None je mu ico gihe nigoye nkakurangira ico kintu atanyungu ndabizigamwo ubwo wocunyita umuntu mubi koko mwana nukuri no muri komantere ukaza ukandika guca vraiment ari umuntu yakugiriye nabi canke atakwitayeho je nagufashije nkaguhuza n'uwo muntu atanyungu wampaye wotu umuntu ka basi wampaye amahera. None hari amahera wampaye je nabigize mu rukundo ivyo bintu ntaje ndamenya pe bimbarire ngaha twumve nimba nakubwiye tigenda wige gukorera amafaranga kuri pop ujya umuntu akwigishe ntakwigishe. None nshamba mu bivrema kandi hari abantu yigishije ariko araca amafaranga y'ubusa. Samumba barira vrema ani Peniela my god. Wengirane uri kurama ngirane wetu ko turabikorana vrema mwingane Eveline nyene Fifi urakoze. Peniela ashahuje Peniela ngomba Imana ifashe ndabe ko yova hari ahantu hari vrema bo sinkunda kubikora keshi kubera ko inguvu ntanga mu kubatabariza sinozishira ko gutanga amafaranga yanje vrema muze murambabarira. Mugabo hari gihe bigira ahantu ugasanga nukuri umuntu ntabone gutabaza afise nawe uri umuntu nyene ubona utabuza amafaranga ahubwo ikibazo mfise impungenge ko ntazoronka ukuntu ndamugurira itike kubera ko systeme za Saudiya zitandukanye na systeme za Europe mu Burayi hano ndi ariko na Saudiya niyo biteye imbere bishobora gushoboka. Reka tuzobiraba ntacyo kandi mumfashe gusenga Imana izikore izifashesha. We Eveline ugomba uranyandikira ufata screenshot kano kanuze ku comment box nza guca nibuka ko wakanditse tuze kuvugana turabe ko aricyo twafashanye. Nifuza ko Peniela ava hariya vrema aca ku nimero y'uwamwakiriye nta telefone afise barayimwatse muri kontra office yiwe mu Burundi nacikira mufasha akaba afise musaza wiwe Imana imbabarire ndabivugire ngaha wigisigo uko nababwiye ibintu bakora kugira ngo turebe ko twumutabariza baravyanse birababaje ariko nyamusaza wiwe ntivyantangaje numvise yakoze ibiraho kuko numvise ko ndanabivuge banashaka no ngaha kuko umuntu we y'agaciro n'umudame wiwe yaramutaye. Ese umuntu mwiza mugoni yihanura nzoca ngaruka nkavuge ngahati yihanuye ariko ndamuvuze vraiment simvuze izina ndabiretse byose simvuze nahava mugwagize nabi. Zamubabara abagenzi banyu kuko burya ibaze nk'umuntu afise mushiki we bari muri Arabia Saudite ahantu yakora baramwirukanye ari mwibarabara
ntagira ivyarya ntagira ivyanywa yarose umuntu amutora muhindaro umunsi umwe iminsi ibiri gushika uyu munsi ntahembwa bamugaburira bashatse yari amaze umwaka urenga amaze guhembwa yavuye muri Nyahana amaze guhembwa amezi 5 amezi asumba ayo yari amaze Nyahana ntiyahembwe no kuvuga mu mwaka n'amezi yahembwa amezi 5 amezi 6 arenga ntiyahembwe you imagine aha jeyo numvise nk'ivyo nakazica ndagaheba nkabanza nkavuga ati uyu muntu ndamufasha ngira nawe nandukaniye n'abandi kubera ko mfise ubuntu Imana iri kumwe nawe Fifi merci Imana iri kumwe nawe merci Imana izobikora kuko n'abandi byarakunze ego kweri umuntu arakurenganije yandenganije Marie Rose yandenganije ariko nta kundi nyene yandenganije kumbure nikatavuze impamvu yabivuze nashaka ko bivuga ntiyabivuze ntumba sinzi impamvu atabivuze nuko nyene yabonye bidakenewe kumbure mugabo niyabivuga bikoze umwaka n'amezi 5 bamuhaye 5 ibaze erega basha erega peniyere byaragorodovye yarahuye n'ibibazo no kuri ejo twaravuganye mu kiganiro mwaravyumvise kuri Daniel Mugisha channel yavuze ngo umwaka ngo mbere urenga ngo bampemvye amezi 5 none ububiza avuze ngo umwaka n'amezi 5 bamuhembye amezi 5 yumvikana ko umwaka wose ntibamuhembye buya jene harura ngo n'amezi nka 6 canke 5 batamuhembye mugo murumva yuko umuntu ari muri Saudiya umwaka n'amezi 5 yagomba mari kontra bamuhembye amezi 5 yonyene umwaka wose ntibawumuhembye kandi office vraiment narayi contacts jewe ndavuga uyu muntu mwarungitse mwabantu ahari abaye nabi ivyo bamukorera sinobivugira ngo aharaye Imana imbabarire ariko mugomba zapfe tuzobiraba nubu baracabiraba burya nabadije ngo nta makuru ya peniyere ngurumva ngo ntareka araboneka ku murongo telefone barayimwatse navyo bazi je nije namuherekeje gushika mu gipolisi polisi ramwakira no oya ndamwiteranije murambabarira peniyere nasavye uwamutoye ko mujana mu gipolisi hanyuma ahitamo kumugumiza ku kazi mwaravyumvise ku kazi kana ariko arafasha nyene umuntu ariko amuto kurya umwanya atarankuragira muri Riyade kuko ahari ambassade ntiyo mufasha kandi bantu munkurikira ngaha rero reka ndabasezere mugabo ndababwire yuko nk'abantu muri Saudiya muzoze mugerageza muri mubika udufaranga dukeya twitike kuko ukoreye nk'amezi angahe ayo mafaranga kirazira kuyarungika mu Burundi yose fata ukwezi kumwe ukubike mu mufuko ukugumye kuko iyo habavye uragura amayinite iyo bakwirukanye ugiye mwibarabara urafata bisi canke tagisi ikageza yuja abo bantu n'abagome ama office yo mu Burundi naraye mbonye ko arabagesera kubera ejo hariho umukobwa yari yakijwe na telefone bamuhaye uburozi ahamagaye polisi mwese nabahaye nimero za polisi nimero za ambulance zo muri Arabia Saudite uyu munsi muzibike muzaregistre uburyo hagize ikibazo uhamagara wewe uhamagaye gusa uri umushagara uvuga ko uri umukozi uri umushagara aho uri hose bacagusangaho bakagufasha bakagutabara mwe muragenda mugasamara amafaranga yose mukanuka mu Burundi mukanukira abaso wanyu bagaca bayajya mwe mwavunitse mukicwa n'inzara zamubika dukeya
ubonye aho uri batakugaburira bakemera yuko uja kwigurira ivyo urya genda ugure akaji ugure agakate wigurire akantu nyine nawe ushaka kuko ajya amafaranga urika mu Burundi nturishuwa ko bazoyaguha hari nyuza nganya amafaranga yarungika bakajya yose wewe wishwe n'inzara muri Arabia Saudite amafaranga barakoruka rungika mu Burundi aho kugira ngo bakubakira inzu bakaguhenda bafotora inzu z'abandi nawe ukishinga ukora ngo bariko baragukorera imigambi ukazogera gutaha usanga atani kingoro bafise tani inzu bakubakira wishwe n'inzara byibuze wowe tumuvuga ati narariye ndahaga nararose igisusu ibaze gutaha waranamvye umeze gutya atana amafaranga bakoreye barayariye yose kumbure ngaha mushaka kuvuga ngo ndiko ndavuga nabi mugabo mu bintu binyubatse je sinimvuga nabi pe niyo mvuze nabi nkabimenya mu nyuma nshansubira kubona ndatsitaje nkamusaba imbabazi mweza muraraba mu mezi mukorera kuko bajya abantu mufasha mu Burundi niyo mutaja muri Arabia Saudite bari kubaho ntibari guca bapfa ngo niko mutariyo iyo utaja muri Arabia so agapfa canke nyoko ntibari kumuhamba ucuvuga ngo urumva ngo papa yapfuye ngo mama ngo je sinjya ngo mpaka ngo ndamuhambisha muhambishe mugabo wisigarize nimba utamuhambije naho canke nimba ufise ikindi kibazo ibuka ko iyo utaja muri Arabia bari gukomeza kubaho utariyo so nuko rero urakoze kuduhanura merci Hamida merci Everine nino baradusopa na mabi masa barabasopa nyene na mabi masa mugabo cyo kimwe ariko ntaco reka turabe commentaire za nyuma gerageza nimba bikunda izi office uzuramaramaza nk'imwe yo muri Miroir yes ego reka sezera abantu bari ngaha just a moment ndindira gatoya ndi live inshuti yanjye okay nuko rero nzogerageza commentaire zonasomye mugo wari wanditse ngo Imana ikuzigamire merci beaucoup ukwanka amwaka n'amezi 5 okay mugi hari umuntu afise ikibazo agomba ko uzomuha ko umuco n'umupapa ari mu Burundi ngo yanditse message kuri WhatsApp woisoma nibijanye n'akazi ngo mu Burundi hamurambiye afise lisansi none nkabona umufashiki arafise umutahe afise akazi reka ndabibabwire mu uyu munsi hariho akazi ntarizera neza mugabo k'abahungu baje muri Iraq ariko sindavyizera neza mugabo ndabamaze kuvyizera 50% ibindi 50 nzababwira ejo aha rero abantu bafise amafaranga banyandikire inbox ayo bafise yose barambira ati dufisaya ndabafasha ukuntu bogenda muri Iraq mw'iyi minsi nzoba nabimenye neza ni opportunity ndose yo kuja muri Iraq vraiment kubusanzwe bahora twatu namamfasha baja muri Dubai mugabo sije ndabafasha ndabereka office bacako ariko muri Iraq nabanda bifise mu kuboko kunini sindavyizera neza mugabo nzovyizera kumbure reka turabe abashobora kuja muri Iraq ndasubiramo ufise passport udafise passport ntunyandikire kubusanzwe ufise passport niyo ufise amafaranga atari menshi muri Dubai basaba $1,200 cy'amadolari ariko Iraq shobora ufise $500 ukambwira ati mfise $500 kandi bahembwa umushahara uri muri 300 quelque nyene aho muraza kumpamagara hanyuma muzonyandikire kuri WhatsApp uzufotore passport yawe ntunyandikire umbwira ibintu udakenewe fotora passport undungikire mbone ko uri umuntu ugomba kuja muri Iraq akanda karangirije ko ncene nabasezera mugira amahoro bye abasigaye aho nasubiye commentaire murakoze umutahe yo uhiga okay arasubira nyandikire iyo ubonye ntasomye uguma wandika biduga hejuru kuko wanditse message zibari nyinshi zikaguma hasi sindakubona
none ibi oya ibi sindabisoma wapi mwe mwandika ibintu je nashaka je ngahandi yubaha sinsoma uburofa none ibi wavuze gutyo kubera navuze ko wishinga kurya ugatuma wunguka basi byibuze agasusu ukaronka ukuntu vyibuha none navuze ati wotumurya ugataha waravyibushe aho gutaha waranamvye atana amafaranga ufise urumva nareko ndabakebura ko mwoza mwisigaza udufaranga dukeya ushaka kugura amayinite ushaka kugura kuhira bisi ushobora kwigura utwujya mu gihe bagufashe nabi yari inkebuzo ibi navuze je si itegeko murakoze cyane Arifayede ewe Arifayede nawe Arifayede Everine reka Everine wapi murakoze hanyuma muheza gigwe bye 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 bye